Ndabaramukije neza mwese abakunzi bankunda ijambo, nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Nanje ndashima Imana, ndashima Yesu yongeye kutugirira neza, yongeye kuduha kano karyo ko kongera guhurira hano kuri no rubuga kugira ngo tuvuge ivyiwe no kuri izina ryiwe ryera nirihabwe icubahiro. Abaje kuri no rubuga rya mbere ndabakiriye, ndabifurije ikaze kandi ndabifurije umugisha w'Imana. Hano tuharonkera amajambo meza, tuhumvira amajambo yubaka umutima, tuhumvira amajambo y'ubugingo. Rero wahisemwo neza kandi ntuzovyicuza. Urashobora kugira like, urashobora kugira subscribe, urashobora gusangiza ubutumwa abandi. Abantu basangiza ubutumwa abandi ndabakunda cane kandi nkunda kuvuga ngo tuba turiko turakorana igikorwa, tuba turiko turafashanya mu gukwiragiza hose ubutumwa bwiza bw'ubwami, tuba turiko turafashanya mu kugira ngo abatazi ivy'ubugingo budashira bashobore kubimenya, bashobore kuvyumva. Jambo ry'Imana ritubwira ngo ubwoko bwanje ngo burarimbutse kubwo kutamenya. Rero iyo usangije ubutumwa abandi, hariho uri kurafasha kugira ngo ntarimbuke, uri kuragira ikintu ukoze kugira ngo ubwoko bw'Imana ntiburimbuke. Yesu aguha umugisha. Amajambo y'Imana nashaka dusangire no munsi ari mu gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, igice ca 20. Nashaka nsome kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 17. Haravuga ngo Uhoraho aha Yehoshafati intsinzi kuba muteye. Hanyuma y'ivyo abanyamowabu n'abamoni hamwe n'abimayoni bamwe batera Yehoshafati ngo bamugwanye. Maze haza imburi zibarira Yehoshafati ziti uratewe. Haje ingabo nyinshi z'insinzi zivuye i Siriya hakurya y'ikiyaga, kandi ubu zigeze i Hasasoni Tamari ariho Enigedi. Yehoshafati agira ubwoba, acagira umwete wo kurondera Uhoraho, ashinga umunsi wo kwisonzesha mu Buyuda hose. Maze abayuda bose bakoranira hamwe ngo basabe Uhoraho abatabare. Nuko bava mu bisagara vyose vy'i Buyuda bazanywe no kurondera Uhoraho. Maze Yehoshafati ahagarara mu ikoraniro ry'abayuda n'ab'i Yerusalemu aho nyene ku ngoro y'Uhoraho ahahanganye n'urugo rushasha. Arasenga ati, Ewe Uhoraho, Mana ya basogokuruza, none si wewe Mana yo mw'ijuru, kandi si wewe ugaba abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimwo ububasha n'inkomezi bituma atawo guhagarara imbere. None ga Mana yacu, si wewe wirukanye ababa muri iki gihugu imbere y'abantu bawe b'Abisirayeli, ukagiha uruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wawe ibihe vyose, bakakibamwo, bakakikubakiramwo ingoro y'izina ryawe, bagasenga bati, ivyago nivyadutera, ari inkota, igihano, ikiza canke inzara, tuzoza duhagarare imbere y'iyi ngoro n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi ngoro. Tugutakambire nk'uko tuzoba tumerewe nabi, nawe uzokumva udutabare. Nuko none eheraba abamoni n'abanyamowabu n'abo ku musozi Seyiri, abo wari warabujije Abisirayeli ngo ntibabatere, hamwe bava mu gihugu ca Egiputa bagaca hirya ntibabarandure. None raba ivyo batwishuye, baje kutwirukana mu itongo ryawe iryo waduhaye ngo turyegukire. Ewe Mana yacu, mbega none ntiwobacira urubanza kuko atankomezi dufise zo kugwanya ico gitero kingana gityo kije kudutera, kandi turabuze ico twokora, ariko ni wewe duhanze amaso. Nuko abayuda bose bahagarara ngaho imbere y'Uhoraho bari kumwe n'utwana twabo duto duto n'abagore babo n'abana babo bakuze. Maze mpwemu w'Uhoraho aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya, Zekariya wa Benaya, Benaya wa Yeyeli, Yeyeli wa Mataniya umulewi, umwe wo mu ba Asafu. Amuzako aho yarari hagati muri iryo koraniro, aravuga ati, nimutega amatwi yemwe Bayuda mwese, namwe ababa i Yerusalemu,
nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uhoraho avuze: ntaco mutinya canke ngo mucike ivutu kubwayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko n'iy'Imana. Aha niho nashaka guteba cane, havuga ngo ntaco mutinya canke ngo mucike ivutu kubwayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko n'iy'Imana. Ejo muzomanuke mubatege, raba ubu bariko baraduga akadugo k'isisi, muzobasanga aho ikiyaya giherera, aharabana n'ubugaragwa bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzorinda kugwana, ariko muzotonda urugamba, mwihagararire gusa, murabe agakiza Uhoraho azobakirisha, yemwe Bayuda namwe b'i Yerusalemu. Ntimuzotinye canke ngo mucike ivutu, ejo muzoje kubatega, kuko Uhoraho azoba ari kumwe namwe. Amen. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Inyigisho y'uno munsi nayise ngo umunyenkomezi ari kumwe nawe. Amen. Duhejeje gusoma inkuru y'umwami Yehoshafati, yari umwami w'Abayuda. Iki gihe yaratewe ngo n'amahanga 3 baje, ari igitero kinini cane gose baje kumutera. Yehoshafati nk'umwana w'umuntu wari we wese aragira ubwoba, ariko muri uko gira ubwoba ntiyarondera kwigwanirira. Hari igihe tugira ubwoba dushaka kuja mu vyo kwigwanirira, dushaka gutabaza, dushaka guhamagara oncle, tugashaka guhamagara tante, tugashaka guhamagara umukuze, tugashaka guhamagara wa mugenzi akomeye. Ubwoba bukadutera kuca twirukira abana b'abantu, kuca dushaka kwicira inzira. Ariko umwami Yehoshafati yaragize ubwoba, mugabo ngo acagira umwete ngo wo kurondera Uhoraho. Haleluya. Kuko yarazi yuko hariho umunyenkomezi, yarazi yuko hariho umuntu ashoboye kumukiza ico cago, yarazi yuko atawundi mwami yokwirukira ngo amutabaze. Kijya gihe barafashanya, yari yarafise kuja kurondera uwundi mwami mugenzi we kugira ngo aze kumufasha ico gitero, ariko ntiyarondereye ngaho, yagiye imbere y'Imana ngo acakoranya Abayuda bose, akoranya ab'i Yerusalemu bose arabazana ababwira ati twisonzeshe, dusenge, duhamagara Imana yabasogokuruza iradutabara, iradukiza iki cago. Ngo mpwemu w'Imana yururukira umwe mu bahanuzi b'Imana, Imana iramuvugiramwo, kuko Imana yari yabonye yuko bayitrustinze, babonye ko ariyo yobakiza, babonye ko ariyo yobatabara, yari yabonye ko batirukiye ibindi. Aravuga ngo Imana ivuze ngo izobatabara, ngo iyo ntambara si yanyu, ico gitero si canyu, mwe gusa nimwihagararire, muzobona ingene Imana ibatabara. Haleluya. Imana ishimwe cane. Umwami Yehoshafati uku kwizigira Imana kugeze ngaha anye, ukugushira ukwizera kwiwe kose, trust yiwe mu Mana, ntabwo ari ibintu vyadutse kubera ayo mahanga 3 amuteye, ntabwo ari ibintu vyadutse gutyo onye, ni ibintu yari yaritoje kuva akiri muto. Yari yabayeho ubuzima bwo kubaha Imana, yari yabayeho ubuzima bwo kugendera mu mabwirizwa y'Imana, yari yabayeho ubuzima bwo kugororokera Imana. Ugiye gusoma mu bice vy'imbere muri 17 na 18 urabona ingene bavuga ubuzima bwa Yehoshafati, baravuga ingene yubaha Imana, ingene yagendera mu nzira z'Uhoraho, ingene yubaha ivyagezwe vy'Imana. Urabona ingene amaze kuja ku ngoma, mu bintu vya mbere yakoze harimo guturira ibicaniro vya Bayali, ibicaniro vy'ibigirwamana, arabikuraho, kuko yubaha Uhoraho. Yababwira ngo mutegerezwa gusenga ya Mana yabasogokuruza, ya Mana yabakura muri Egiputa, ya Mana yabakiza, ya Mana twumvise kuva tukiri abana, ya Mana twigishijwe, niyo Mana yonyene yo gusenga. Ivyo bindi mwiremera nta bubasha bifise, ntabwo tubisenga. Akigera kunganje ikintu ca mbere yakoze kwabayeho gukuraho ivyo bigirwamana. Uzobona rero ingene Imana yamushingiye intahe, ngo Imana iramukunda, Imana imuha icubahiro, Imana imuha gukomera, imuha kuba umuntu ahambaye cane gose. Ariko mu nyuma bamugirira ishari ngo baza kumutera, baje kumutera naho nyene yibuka ya Mana, yibuka ya Mana yabasogokuruza,
yibuka ya mana asenga, yibuka ya mana yashize imbere. Umwami Yehoshafati agira ubwoba, ariko ngo aca bugufi, agira umwete wo kurondera Uhoraho, agira umwete wo gutakambira Uhoraho ngo amukize hamwe n'ubwoko bwabo. Barayibwira ingene ibyago n'ivyabatera, bazoza mu ngoro yayo bakayitakambira kandi kabatabara. Barayibwira, bamaze kuyibwira Imana irababwira ngo urugamba si urwanyu, intambara si yanyu, ni jewe nzobaneshereza, mwe nimwihagararire gusa. Haleluya, Imana ishimwe. Yehoshafati yarazi Imana yizeye, yarazi Imana yashize imbere, yarazi Imana yubaha, yarazi Imana akorera. Haleluya, aravuga ngo sindiko ndiruka inyuma y'abantu, sindiko ndaja gutakambira abandi bami ngo baze bamfashe, ariko iyi Mana yanje, iyi Mana yabasogokuruza, iyi Mana iyi niyo izodutabara. Aragenda arayitakambira, Imana iramutabara. Mwene data, sinzi intambara uri kuragwana muri no mwanya iyo ariyo, sinzi ikikubangamiye icarico, sinzi ikikugera sinzi caguciye intege icarico, sinzi caguteye ubwoba icarico, ariko nagira nsubira ndakwibutse, hariho Imana iri hejuru ya vyose, hariho Imana ishobora vyose, hariho Imana ishobora kugutabara. Imana yaremye ijuru n'isi, nuyizere gusa, uyibwire ngo Mana ndakwizeye. Nturinde kuraba hirya no hino, kuko niba waraba hirya no hino nta nzira uza kubona yo gutabagwa. Nturinde kwiyumvira ngo utabazi na bariya anya, ushobora kubatabaza ntihagire ico bagufasha, ariko wizigira iyo Mana, wizigira iyo Mana yo mwijuru, wizigira iyo Mana yaremye ijuru n'isi, iyo Mana yaremye ibiboneka n'ibitaboneka, iyo Mana iri hejuru ya vyose. Uyizigire, uyitakambire, uyibwire ngo Mana, uno munsi subiye kwibutswa yuko uri Imana ishoboye vyose. Uno munsi subiye kwibutswa yuko ari ushoboye kunkura muri iki kigeragezo, nukuri Imana irakigukuramo. Niryari tureka Imana ngo itugwanirire, niryari tugira holeme tuvuga ngo aha nahawe Mana. Niryari? Nigihe wabanje gutahura yuko intambara atari yawe, ariko ari Uhoraho, ukavuga ngo jewe ntavyo nshoboye Mana, ariko wowe ndakwizeye, urashoboye kugwana. Uyizere, wizere yuko intambara atari yawe, ariko ari Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Ica kabiri, nigihe wemeye yuko wewe nk'umwana w'umuntu ufise limite, ufise aho ugarukira, hari aho utarengana. Ushobora kuba umunyenkomezi. Umwami Yehoshafati bamudekriva nk'umuntu w'umunyenkomezi, w'umunyacubahiro akomeye, ahambaye, ariko iki gitero kimaze kuza kuri we yavuze ngo ntavyo nshoboye, Mana ntabara, nta nkomezi mfise. Wa muntu twari tuzi ko ari umuntu akomeye. Rero iyo umaze gutahura yuko wewe nk'umwana w'umuntu urafise limite, urafise aho ugeza, urafise aho utarenza, inkomezi zawe hari aho zigarukira, ivyo iyo umaze kubitahura, wemera kugwanirirwa n'Imana, wemera gutabagwa n'ijuru, wemera kuvuga ngo Mana ni wewe gusa nizeye. Nashaka uno munsi ukura amaso kubikugwanya, ukura amaso ku ntambara uri kuragwana nayo, ukura amaso kubigukikuje hirya no hino, ubikure kwa amaso ivyo vyose. Uko umwami Yehoshafati yabikuye kwa amaso, uko atashize amaso kuri ayo mahanga atatamuteye, uko atashize amaso kuri ico gitero kitagira uko kwingana kimuteye, ariko akagenda guca bugufi imbere y'Imana. Nawe nagira ndakubwire mwene data, ndagutera intege ngo kura amaso kuri ivyo bintu vyose, kura amaso kuri ivyo vyose bigukikuje, ugenda uce bugufi imbere y'Imana, ugenda usenge, wisonzeshe, utakambira Imana. Harimo ubushobozi mu masengesho yo kwisonzesha. Narabibonye kenshi, narabonye kenshi Imana intabara, narabonye kenshi Imana inkorera ibitangaza, narabonye kenshi Imana izitanura ivyari bizitanye kubera amasengesho yo kwisonzesha. Harimo ubushobozi mu masengesho yo kwisonzesha. Umwami Yehoshafati atondekesha imbere abaririmbyi, arabwira ngo nimutangure muririmbe. Iyumvira umuntu avuga ngo baririmbe, ni kuvuga baririmbye na babandi babatera baca bumva aho batumbereye. Mwe mu Imana aratangaje, inzira z'Imana ziratangaje. Arabwira ngo ni muririmbe. Bararirimba, baratazira. Uwo mwanya bariko bararirimba, Imana nayo ariko rakora operation hariya anye mu bansi babo. Ingene ngo vyaciye bigenda, ngo baciye basubiranamo entre bo,
batangura kwicana. Babandi bari bagize ikibiri bari baje gutera Yehoshafati bariko baricana. Kwa Yehoshafati naho they are praising God, bariko baratazira Imana, bariko barashima Imana, bariko baravuga ubukuru bw'Imana, bariko baravuga ingene Imana ihambaye, bariko baravuga ingene Imana ari inyenkomezi, bariko baravuga ubukuru bw'Imana yabo. Abandi nabo hariya bariko baricana bamaranye, ngo bagiye kugerayo ngo basanga ngo ni mirambararo gusa, bose bapfuye. Imana ibaha intsinzi gutyo. Haleluya. Mwene data, rekera intambara Imana, yibwire ngo Mana ni wowe ushoboye. Navuze ngo izinyigisho razise ngo umunyenkomeza ari kumwe nawe. Nuronderere umunyenkomeza ahandi, nuronderere kuneshereza intambara ahandi, nuronderere kwicira inzira, nurondere kwigwanira. Menya ngo hariho umunyenkomezi. Umunyenkomezi nawe ni Imana yakuremye, ni Imana yaremye ijuru n'isi. Ni wamwizera arakugwanirira, arakuneshereza. Wowe nuyitazire gusa, uvuge ubukuru bwayo, uvuge gukomera kwayo, uzosigarura araba mu nyuma usange vya bindi ntuzi n'ingene vyagiye. Kubera mu gihe wowe uzoba uriko uratazira, Imana nayo izoba iriko irakora operation yayo. Imana izoba iri ku rugamba, izoba iriko irigwanirira, izoba iriko irakora. Mwene data, tazira. Paulo na Sila bamaze kubashira mu ibohero, na Karorero maze kuvuga kenshi, bamaze kubashira mu ibohero bababoshe bamerewe nabi cane gose, ngo mwijoro mu gicugu batangura gutazira gusa, bararirimba, barahimbaza Imana, baravuga ubukuru bwayo. Ngo muri uko kuririmba iminyororo irabavako, imiryango yibohera iriyugurura, imbohe zose ngo ziridegemvya, kubera ko bahisemwo kuvuga ubukuru bw'Imana. Imana nayo irabagwanirira. Mwene data, hitamo kuvuga ubukuru bw'Imana, hitamo kuvuga gukomera kw'Imana. Haleluya. Abisirayeli bariko barava mu gihugu ca Egiputa, ariko baraja mu gihugu c'isezerano, bagera imbere y'ikiyaga gitukura, ntibabona inzira. Farawo inyuma ariko arabakurikira n'ingabo ziwe, bariko barabakurikira ngo basubize inyuma muri Egiputa. Imbere naho hari ikiyaga gitukura. Babwira Mose ngo none watuzanye gupfira ngaha, turava gute, biragenda gute? Mose arababwira ngo nimwihagararire gusa. Mose yarazi Imana bavuganye. Mose yarazi yuko ntiyibeshe, yarabonye Imana amaso mu yandi. Imana yaramwibwiriye, yarazi yuko ivyo ariko arababwira nta kinyoma kirimo. Mose arababwira ngo mwe nimwihagararire gusa, murabaga kizuhora habazanira. Haleluya. Imana ica inzira mu kiyaga, amazi ngo amwaja hariya yandi hariya. Hagati mu kiyaga bahaca humutse, atamazi, barajabuka ikiyaga cose. Bageze hakurya, Farawo n'ingabo ziwe bitamwo nabo ngo bagira bacaho nyene humutse. Ntibamenye ko inzira Imana yayiciriye abayubaha, Imana yayiciriye abana bayo, Imana yayiciriye ubwoko bwayo. Nabo barajamwo, bamaze kujamwo Imana ishisura gufatanya amazi. Farawo n'ingabo ziwe bahonera muri ayo mazi. Mwene data, umunyenkomeza ari kumwe nawe. Ntucike intege, nureke gutakambira Imana, nureke kuyibwira, nureke kuyizigira. Umunyenkomeza ari kumwe nawe. Imana itugirire neza, Imana iguhezagire wumvise izi nyigisho z'uno munsi, kandi gutabare, ikugwanirire, uyizere, uyishiremo trust yawe yose, kandi iragutabara. Reka turangize dusenga. Data wa twese wo mwijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro bw'amajambo yawe. Ndagushimiye mpwemu w'Imana kongeye kutwibutsa ko umunyenkomezi ari kumwe natwe. Ndagushimiye kongeye kutwibutsa yuko tudakwiye kwigwanirira, kuko utugwanirira ahari. Ndakweretse mwene data ufatanije muri iri sengesho, acitse intege, akikujwe n'ibimuca intege gusa, akikujwe n'ibimugwanya gusa. Ndamukweretse Mwami ngo umugirire neza, ndamukweretse ngo umutabare, ndamukweretse ngo umuserukeko. Nimba ari ugwaye Mwami, ijambo ryawe ritubwira ngo mu mishishago yawe Yesu twarakize. Ramvura kwa kuboko kwawe gukiza kw'inkomezi, umukize Mwami wanje Yesu uzobukoze. Nimba ari uri mu ntambara z'urugo,
mwami Yesu ndasenze ngo uramvure kwa kuboko kwawe kw'inkomezi. Niwe wivugiye yuko umugabo n'umugore wabagize umwe kandi bazotandukanywa n'urupfu gusa. Museruke ko mwamumugwanirire. Mana yo mwijuru ndasenze ngo nimba ari wa muvyeyi ari mu ntambara zidahera n'umwana wiwe, Mana yo mwijuru urashoboye urakomeye. Museruke ko uwo muvyeyi mwamumugirire neza. Data wera ndasenze ngo ubushobozi bwawe bugaragarire mu bwoko bwawe mwami uyu munsi. Dushize ukwizera muri wowe uyu mwanya. Turasenga ngo duseruke ko, turasenga ngo utugwanire za ntambara tutabasha kwigwanirira, utugwanire bya bitero tutabasha guhangara, tutabasha no kubona n'amaso yacu, utugwanirire Mana y'ububasha. Urakoze Data wera, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kongeye kutwibutsa ko umunyenkomezi ari kumwe natwe kandi ko abakwizigiye mwami baronka intsinzi. Icubahiro cose kibandanye kubicawe, intsinzi yawe ibandanye kuganza muri twebwe ubu n'ibihe bidashira. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Turarangije. Imana ibaho umugisha mwebwe mwese mwakurikiye. Tuzosubira mu ndwiza. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.